Ndabaramukije bakundwa nshuti zanje na bene data. Kuri jewe ni ihigwe kandi n'umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku ijambo ry'Imana no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe cya nyuma. Nicyo gituma ngomba gusoma mu Baroma ikigabane c'umunani kuva ku murongo wa 28 ukabandanya. Iki cete intumwa Paulo mutagatifu yanditse Abaroma ikigabane c'umunani kuva ku murongo wa 28 ukabandanya, hatubwira hati: kandi turazi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza, abahamagawe nk'uko yabigabiye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Yitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira vyose kuri we? Ninde azorega ab'Imana yatoranije? Mbega n'Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ariwe yapfuye. Ibi biruta yarazutse ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'ivyago canke no guhamwa canke n'inzara canke no kwambara ubusa canke no kuba mwirinde canke n'inkota? Nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho gwoba urupfu canke ubugingo cyaba nk'abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi cyaremwe cyose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Vyose bifataniriza hamwe kutuzanira ivyiza. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu nk'uko biri mu nyigisho za Paulo mutagatifu. Ibintu vyose bifataniriza hamwe kuzana ivyiza. Ivyuko twebwe turi kuri uyu mubumbe w'isi, turiko turaba mu mibiri ipfa, ivyo vyose navyo nyene bikoraniriza hamwe kuzana ivyiza. Turi muri iyi mibiri ipfa ibora imara igihe gito, ibiranga Imana kuba ari umukiza ivyo biragaragara. Nico gituma hariho ibintu Imana yemera ko biba, bigatuma hagaragara ibiranga ibigize Imana. Rero ingene ibintu vyari bimeze ku kiremwa muntu mw'itongo rya Edeni no mu kugwa k'umuntu, ibyo vyose nimwitegereze vyatumye haba ivyiza, kuko vyatumye hagaragara ibiranga ibigize Imana. Naho ingorane mu mwanya umwe ari mbi, ariko nimwitegereze ku bana b'Imana vyose bifataniriza hamwe kuzana ivyiza. Ingorane y'ukugwa k'umuntu yazanye icyiza kuri twebwe, naho turi muri iyi mibiri ipfa ibora imara igihe gito. Turiko turaca mu ntambuko igoye, turiko turaca mwihigwe ducamwo rimwe rudende. aho ibiri imbere mu bugingo bwacu bisohoka bikaja hanze bikagaragara, gutyo tukagaragariza urukundo rwacu Kristo, tukarugaragariza Imana. Kristo nawe
akatugaragariza urukundo rwiwe. Turashobora kubona rero ingene urukundo rw'Imana ingene yarugaragarije abana bayo. Nk'akarorero muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya 3 umurongo wa 14 ukabandanya haravuga hati, kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Mu gihe cya Mose, igihe abantu bari bifashe nabi imbere y'Imana, igihano cy'Imana cyaraze, inzoka z'ubumara zirabakomora, zijya abana bo mu ihanga ry'Abaheburayo, Abaheburayo, kandi barapfa. Imana iraheze ibwira Mose iti, tegura inzoka y'umuringa uyimanike ku giti, no kuvuga ngo ku nkoni. Umuntu wese akomowe n'inzoka y'ubumara akitegereza iyo nzoka y'umuringa imanitswe ku giti ntazopfa. None ni kubera iki? N'ubuhe bubasha bwari mu iyo nzoka y'umuringa imanitswe mu bugaragwa, abantu baravye iyo nzoka bariwe n'inzoka z'ubumara, ubumara bw'izo nzoka bukazimangana, kuko iyo nzoka y'umuringa kubera ari y'umuringa, umuringa ushushanya igihano cy'Imana. Rero nimwitegereze, igihano cy'Imana cyari ngaho muri iyo nzoka y'umuringa. Ni ukuvuga ko mu nzoka y'umuringa igihano cy'Imana niho cyari cyashyizwe. Rero umuntu yaraba iyo nzoka y'umuringa, icyaha n'igihano cy'Imana cyaba kiri kuri uyo muntu cyaca kijya kuri iyo nzoka y'umuringa, kuko umuringa n'inzoka y'umuringa bitubwira igihano cy'Imana, bitubwira icyaha cyamaze guhanwa. Kandi aho hari ishusho n'urugero byari byagereranijwe. Icyaha cy'ihanga ry'Abaheburayo cyahaniwe mu nzoka y'umuringa. Rero nimwitegereze ingene umuntu yaca aguma yidegembya ku rupfu no kubumara no ku rupfu, yitegereje iyo nzoka y'umuringa. Bamwe ntibayiraba bagapfa, abandi nabo bakayiraba bakabaho. Kandi iyo nzoka y'umuringa ishushanya Kristo apfiriye ku musaraba i Karuvariyo, kandi kubera ko yari inzoka y'umuringa iyo Mose yamanitse, ibyo vyerekana igihano cy'Imana cyamaze guhanirwa muri Yesu Kristo umukiza wacu. Rero icyaha cyamaze guhanirwa muri Kristo, icyaha cyacu cyahaniwe muri Kristo. Kandi Imana ishimwe, iyo Imana igihanira muri twebwe, twari kuba twaratsinzwe tugatagwa mu muriro ikuzimu, hanyuma tukazotagwa mu kiyaga cy'umuriro. Ariko nimwitegereze, icyaha cyacu Imana yagihaniye muri Kristo, kuko we yishize ko ibyaha byacu. We yigize icyaha ku bwacu, yishize ko ibyaha byacu. Kandi mu yandi majambo, igihano cy'Imana cyaje kuri Yesu Kristo, kandi yategerejwe gupfa. Hanyuma yategerejwe guca ikuzimu, aho twebwe twategerezwa kuja. Yamanutse ikuzimu ari mu mubiri we wa Teofaniya muri mpwemu, kandi aho yarabwiye ubutumwa ubugingo buri mu ibohero bwari ikuzimu, ubugingo bw'abatumviye mu gihe cya Nowa. Niko tubibwirwa na Petero Mutagatifu muri kimwe mu vyete vyiwe. Reka turabe icyo cete icyo ari cyo, icete c'intumwa Petero, ahatubwira ibi bintu. Petero wa mbere ikigabane cya 3 umurongo w'18 ukabandanya haravuga hati, kuko na Kristo yababajwe rimwe ahogwa ibyaha, umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana. Yishwe umubiri ariko yahinduwe muzima mu buryo bw'impwemu. Rero murabona, yaradupfiriye yishize ku ibyaha byacu. Rero we yapfuye mu mubiri, ariko mu mpwemu ntiyapfuye. Muri mpwemu, ni ukuvuga mu mubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa 6, haravuga hati, nibwo yagiyemwo abarira impwemu ziri mu ibohero ijambo ry'Imana. Abantu bari hariya ikuzimu mu mibiri yabo, mu mpwemu zabo, impwemu zo mu bwo mu buringanire bwa 5.
nizo z'abatumviye Imana kera hamwe ukwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa. Ni ukuvuga ko bari abantu ababayeho mu gihe cya Nowa ntibumvirize ijwi ry'Imana biciye mu muvugishwa Nowa. Nizo z'abatumviye Imana kera hamwe ukwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa, bwa bwato bukibazwa. Muri bwo harokokeye abantu bakeya bashika 8 bakirijwe mu mazi. Murabona, Nowa yaravuga ubutumwa akabandanya abaza n'ubwato, ariko aratangaza ko umwuzure ugiye kuza. Cyari ikintu kibone kumengana ikintu kitoshoboka, ariko Imana yari yavuze ko hazoza umwuzure, kandi uwo mwuzure wategerezwa kuza. Barashobora kuvuga bati, ariko Nowa amaze imyaka 20 avuga vya bindi nyene ariko ntibiraba. Ukwihangana kw'Imana kwari ko kuragugwa. Nico gituma umwuzure utari bwaze, ariko ukwihangana kw'Imana kwari ko kuragugwa kubera nde? Kubera Nowa. Ukwihangana kw'Imana kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa, igihe yari korabaza ubwato. Kuko iyo Imana irungika umwuzure Nowa atararangiza ubwato, na Nowa nawe yari gupfa n'umuryango wiwe. No kuvuga yuko kwihangana n'imbabazi vy'Imana vyari ko biragugwa kuri Nowa, kandi mu yandi majambo umwuzure ntiwari gushobora kuza Nowa atararangiza kubaza ubwato ngo aheze yinjire mu bwato. Imana igaheze ikugara urugi nk'uko vyaciye bigenda mu nyuma. Igihe ubwato bwari burangiye, Imana yaramubwiye ati, mu minsi 7 nzozana umwuzure, ni winjire n'umuryango wawe n'ibikoko n'ibiguruka mwinjire mu bwato. Vyose vyarinjiye, Imana iraheza yugara urugi, umwuzure ucuraza. Ku munsi ugira 7 umwuzure waciye ushika, ariko abantu ntibari babizi. Bamaze imyaka 100 canke 120 bariko barumviriza ukuvugwa k'ubutumwa kwa Nowa. Rero nimurabe imyaka 100, twovuga ngo imyaka 100 hariko haravuga ubutumwa, nta muntu n'umwe yahindutse. Ukwihangana kw'Imana kwari kurorereye Nowa kugira ngo Nowa arangize ukubaza ubwato. Rero kuva mu minsi ya Yesu no mu minsi y'abigishwa hariko haravugwa ko hagiye kuza umuhero w'isi, ko haje igihano ca nyuma, akababaro gakomeye, ko haje ibyo bihano byose vy'Imana. Biriko biravugwa yuko ibihano vy'akababaro gakomeye bizoza ku bwoko bw'ibiremwa abantu, kandi haheze hafi imyaka 2000 irenga canke ibura gato hafi iyo myaka 2000, ariko nibiraba. Abantu bamwe rero baravuga bati, ariko ivyo bariko barabivuga kuva kera hariya mu gihe cy'abigishwa, na Yesu rawe ubwiwe yarabivuze, ariko ntibiraba. Ni kubera iki? Ni kubera ko Kristo ariko arubaka ishengero ryiwe, ingoro yiwe yo mu buryo bw'imwemu, kandi ntiyoshobora kuzana igihano c'Imana ku bwoko bw'ibiremwa abantu ataruzuza ishengero ryiwe, ari ryo rigizwe n'abacunguwe n'amaraso ya Kristo, aribo bafise amazina yabo yaranditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Rero nimwitegereze vyose bikoraniriza hamwe kuzana ivyiza, kandi Imana ishimwe kubona igihano c'Imana kitaraza ku bwoko bw'ibiremwa abantu, akababaro gakomeye kakaba katarashika ku biremwa abantu. Twebwe tukaba turikiri ngaha, turiko turakora, turi bazima, dukora mu gikorwa cya Kristo, tujyana ubutumwa mu bibanza vyose, turiko turakira ijambo ryiwe rihishuwe, twigina tunezerezwa n'iryo jambo rihishuwe. Ariko umunsi umwe urugi ruzokugagwa nk'uko hugawe urugi rw'ubwato. Reka tubirabe ngaha mu Itanguriro, aha tubwira ko Imana yugaye urugi rw'ubwato. Reka turabe Itanguriro mu kigabane c'indwi ku murongo wa 4 kabandanya, haravuga hati, kuko iminsi 7 ishize nzorekurira imvura ku isi imare iminsi 40 igwa umurango n'ijoro, ibifise ubugingo vyose naremye ndabimare mu isi. Nuko Nowa abigenza nk'uko Uhoraho yabimugeze vyose. Igihe umwuzure w'amazi waza ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600. Rero reka turabe no ku murongo
umurongo wa 13 kabandanya haravuga hati kuri uwo munsi nyene Nowa yinjira muri ubwo bwato ubona Shemu na Hamu na Yafeti abana biwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe uko ari batatu binjirana n'ibikoko vyose uko amoko yavyo ari n'ibitungano nk'uko amoko yavyo ari n'ivyikwega hasi vyose nk'uko amoko yavyo ari n'ibiguruka mu kirere vyose nk'uko amoko yavyo ari ibifise ivyubi vy'uburyo bwose vyinjirana na Nowa mu bwato bibiri mu bifise umubiri vyose biri n'ubugingo bihumeka ivyinjiye vyari ikigabo n'ikigore byo mu bifise umubiri vyose nk'uko Imana yamugeze maze Uhoraho amwugaranira imbere. Murabona ingene Imana yugaye urugi ngaha maze Uhoraho amwugaranira imbere. Umwuzure umara ku isi iminsi 40, amazi aragara aterura bwa bwato buva ku isi burareremba. Aterura bwa bwato buva ku isi burareremba. Rero nimurabe no muri Luka capítulo 13 ikigabane cya 13 umurongo wa 22 ukabandanya haravuga hati ari mu nzira Yesu ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari ku rugendo ajya i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati mugenzi mbega bakizwa ni bake? Nawe arababarira ati nimushishikare guca mu irembo ripfunganye, ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nyenizo niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga mugatangura gukomanga muhagaze hanze mukavuga muti mupfasoni nutwugururire, niho azobishura ati simbazi sinzi niyo muvuye. Murabona aha Kristo arerekana yuko urugi ruzokugagwa, urugi rw'imbabazi, urugi rw'ubuntu, kandi Kristo niwe ugo rugi. Rero Kristo urugi rw'ikiringo cy'ubuntu kugira ngo umuntu yinjire aronka agakiza, ugo rugi ruzokugagwa. Kandi Kristo ntazoba kiri nk'umuherezi mukuru mu ijuru akoresheje amaraso yiwe bwite ariko aravugira abantu, kuko we azova kw'iyo ntebe yo kuvugira abantu igihe hazoba hamaze kuzura umubiri w'ibanga wa Kristo, igihe hazoba hamaze guhamagagwa no kwegeranywa kugeza ku wanyuma mu batoranijwe yamaze gushigwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Aho hazoba harangiye ukubakwa kw'ishengero rya Yesu Kristo, iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Rero urugi rwo kwinjira muri iyo nzu, inzu y'Imana, ishengero rya Yesu Kristo, ruzokugagwa. Hazoshitswa iri mu mugani w'inkumi 10. Turabe mu kigabane cya 25 umurongo wa 10 ukabandanya, ntidusome byinshi, ariko haravuga ku nkumi z'ubwenge n'iz'ibijuju. Ku nkumi z'ubwenge haravuga hati bakigiye kugura abinjiranye na Kristo ni bande? Abari biteguye arizo nkumi z'ubwenge. Inkumi z'ubwenge n'inkumi z'ibijuju zishushanya iyobokamana rya Kristo ryose igice kimwe. Bafise ubwenge kuko bararonka mpwemu yera, bakaronka kuvuka ubugira kabiri. Ikindi gice abo ntibaronka mpwemu yera, nuko rero ntibaronka kuvuka ubugira kabiri. Rero nta mpwemu yera bafise, ntibafise amavuta mu matara yabo, nta mavuta bafise, mpwemu yera imbere muri bo. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni reka turabe. Umurongo w'10 bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Aha bundi bushasha mu majambo ya Yesu wenyene ubwiwe harerekana ko urugi ruzokugagwa, urugi rwo kwinjira mu nzu y'Imana, mu ishengero rya Yesu Kristo. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi. Ati ndababwira ukuri simbazi. Nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha umwana w'umuntu azozirako.
aha bundi bushasha turafite nka bimwe nyene vyaba mu gihe ca Nowa bivuga yuko urugi ruzokugagwa niyo hasozerwa ukubakwa kw'ingoro yo mu buryo bw'imwemu ya Kristo, nk'uko igihe harangira ukubazwa ubwato urugi rwaciye rwugagwa. Rero bizoba nko mu minsi ya Nowa aho urugi rwugawe igihe hari hamaze kubazwa ubwato. Muri Matayo ikigabane ca 24 naho umurongo wa 36 ukabandanya haravuga hati, ndetse n'imbere yaho gatoya ku murongo wa 34 muri Matayo ikigabane ca 24 haravuga hati, ndababwira ukuri ab'iki gihe ntibazorangira ivyo vyose bitarashika, ijuru n'isi bizorangira ariko amajambo yanje ntaco azoba. Ariko uwo munsi canke iyo saha ntawe ubizi, niyo bobo bamarayika bo mw'ijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. Kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Murabona ingene agereranya iyi minsi yacu, iminsi yo kuza k'umwana w'umuntu muri kino gihe ca nyuma ayigereranya n'iminsi ya Nowa. Niturabe neza ingene mu minsi ya Nowa vyagenze. Haravuga hati, kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, barajya baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Ntibagira ico bamenya, ntibabitahura. Niki batatahuye batamenye? Ntibamenye umugambi w'Imana wo mu gihe bariko barabamwo. Kandi ntibatahuye ko ivyo bihano Nowa yari karavuga ko bizoza uwo mwuzure. Ntibatahuye ko iryo ryari ijambo ry'ukuri ry'Imana. Ariko ntibatahuye ingene umuntu yari amaze imyaka nk'ijana ariko aravuga yuko ivyo yovuga vyoba ukuri. Ubu ntibatahura ko imbabazi z'Imana zari zikiriko ziragugwa kubera ko Nowa atari bwarangize kubaza ubwato. Kandi iyo haza umwuzure imbere yuko Nowa abarangiza ubwato, na Nowa nawe yari gucapfa, umuvugishwa w'ikiringo kinini wariko aratangaza ico gihano. Rero turashobora kubona igituma muri iki gihe igihano c'Imana kitarashika, akababaro gakomeye aho ibihano vy'Imana bizogwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Naho guhera mu bihe vya Yesu n'abigishwa naho hariko haratangazwa ko hagiye kuza igihano c'Imana ku bwoko bw'ibiremwa abantu, ni kubera ko Kristo akiriko arubaka ishengero ryiwe, ingoro yiwe yo mu buryo bw'imwemo. Kandi hamwe we arungitse igihano c'Imana ku bwoko bw'ibiremwa abantu imbere yuko huzura ishengero ryiwe, umubiri wiwe w'ibanga, ingoro yo mu buryo bw'imwemo, yoduhonya natwebwe natwe. Harabandanya havuga hati, ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose. Niko nukuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Aha turashobora kubona iri banga ryo kuza k'umwana w'umuntu. Umurongo wa 44 naho nyene haratubwira ati, nuko namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Rero turashobora kubona ingene ari ingirakamaro kuba twiteguye, turiko turumviriza ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana ryo mu gihe twemerewe kubamwo. Nk'uko abantu babayeho mu gihe ca Nowa imbere y'uko umwuzure uza, abantu bategerezwa kuba bariko barumviriza ijwi ry'Imana ryumvikana biciye mu muvugishwa Nowa, kuko uyo niwe yari umuvugishwa wo muri ico gihe, kandi yari umuvugishwa w'ikiringo kinini. Niwe yari afise ubutumwa bw'Imana guhishurirwa kuva ku Mana kuje ku bantu, naho yari umuntu asanzwe aciye bugufi. Kandi naho bari bafise amadini menshi muri ico gihe, kandi n'abarongozi bakomakomeye b'amadini, umuntu w'Imana yari Nowa gusa. Harabayeho abakozi b'Imana benshi, ariko habayeho umuvugishwa w'ukuri umwe w'Imana, kandi uwo niwe abantu bategerezwa kuba bariko barumviriza. Kandi abakozi b'Imana bose bo muri ico gihe n'amakoraniro yabo yose bari bahamagariwe kuba bariko barumviriza uwo muvugishwa, kuko uwo yari ijwi rizima ry'Imana.
ijwi ry'Imana ririko rirababwira ibintu bigiye kuba muri ico gihe. Rero ubu naho twamaze gushika mu gihe cy'ubwiza cyane gusumba ibindi bihe byose, n'igihe kibangabanganywe kimeze nk'igihe cya Nowa, aho Kristo avuga ati mu vyahishuriwe Yohana 22:16 ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Gutyo rero muri iki gihe cya nyuma abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ishengero ry'Umwami Yesu Kristo rizoba ririko rirumviriza ijwi rya Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko arashinga intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Gutyo turiko turategurwa kugira ngo duhindurwe muri iki gihe tujane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Gutyo dukire guca mu bihano by'akababaro gakomeye. Ivyahishuriwe Yohana 22:6 naho nyene haratubwira kuri uyo mumarayika, haravuga hatarambarira atayo majambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibitegerezwa kuba vuba. Ni kubera ko yamutumye kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba biciye muri uyo mumarayika ntumwa, umumarayika w'Umwami Yesu Kristo. Niho abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazoba bariko barumvira guhishurirwa kw'ibintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cya nyuma, kandi gutyo bazoba bariko barahamagagwa begeranywa bategurwa kugira ngo bahindurwe. Gutyo dukire igihano cy'Imana kigiye kuza ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Mbega none ni gute tuzohunga duhinduwe? Mu nyuma tuzoja tujana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu rugo kwa Data wacu mu ijuru, aho baraturindiriye mu munsi mukuru ukomeye uw'Imana yamaze gutegura mu ijuru, muri ubwo buringanire bwo mu ijuru. Rero hariya ibihano by'akababaro gakomeye ntibizoshikayo, bizobera ngaha ku isi gusa. Niho ibihano bizoba biriko biragwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu, ariko atari mu buringanire bwo mu ijuru, atari mu buringanire bw'indwi, aho Data wacu wo mu ijuru aturindiririye kugira ngo habe uwo munsi mukuru ukomeye, ibyo birori bikomeye by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero turabonye igituma kugeza n'ubu ibano vy'Imana by'akababaro gakomeye bitaraza. Ivyo tubona gusa n'ibise byo kuramukwa, nk'uko vyitwa ibise byo kuramukwa, n'ibimenyetso za nyamugigima mu bibanza bitandukanye, n'intambara n'ibindi. Ariko ibihano by'akababaro gakomeye ivyo bizoba ari igihano c'Imana kije mu mwuzuro wose, umunsi wo kwihora kw'Imana yacu. Kandi mu gihe muri iyi ntango y'ibise gusa mu ntambara zo mu bibanza bitandukanye na za nyamugigima mu bibanza bitandukanye, mu gihe hari ikintu giteye ubwoba, kuko iyo nyamugigima ije mu gihugu umuntu abayemwo biba ari ibintu biteye ubwoba kuri ico gihugu cyangwa intambara. Mbega none bizogenda gute mu kababaro gakomeye? Bizoba ari ibintu biteye ubwoba cyane. Rero uzoba ari umunsi wo kwihora kw'Imana yacu, ariko ntimuhagarike umutima, ntituzoba turi ngaha. Tuzoba turi mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, turi kumwe na Kristo mu ijuru, turiko turanezerwa muri uwo munsi mukuru ukomeye, turiko turaronka impera ku bintu byose twakoze mu murimo w'umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Kuri twebwe byose bituzanira ivyiza. Iyo havuzwe yuko ibihano vy'Imana bizogwa ku isi, mbega ni ikihe cyiza ivyo bituzanira? Kristo azodukura ngaha ntitube turi ngaha ngo twakira ibihano vy'Imana, azotujana mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mbega ivyo ntibituzanira iciza canke bituzanira iciza? Bituzanira iciza kuko azotujana mu kibanza kirimo umutekano mu rugo rwa Data wacu mu ijuru. Ivyo vyarahanuwe no mu isezerano rya kera muri Yesaya ikigabane cya 26, naho nyene vyaravuzwe aho tubwirwa mu kigabane cya 26 umurongo wa 20 muri Yesaya, haravuga hati wa bwoko bwanje ngwino winjire mu nzu yawe wiyugarane, ube urihishije akanya gato gushitsa aho bushangashigwe buzoshirira, no kuvuga akababaro gakomeye, kuko Uhoraho ariko arava iwe azanywe no guhanira ababa mu isi ukugabitanya kwabo. Ivu rizogaragaza ibitenga by'amaraso yaviriye kuri ryo, kandi ntirizoba rigitwikiriye abishwe bo muri ryo. Ivyo ni ibihano by'akababaro gakomeye bizomara imyaka 3 n'igice,
ariko we aratubwira ati wa bwoko bwanje ngwino winjire mu nzu yawe wiyugarane ube urihishije akanya gato gushitsa aho bushangashigwe buzoshirira no kuvuga imyaka 3 n'igice. Rero turashobora kubona ko ibi byose vyamaze kugenwa n'Imana, kandi yo iratwereka ingene tuzohunga tuve ngaha, tuvuye muri ubu buringanire bwo ku isi, tuzogenda turi mu mubiri uhawe ubwiza uhoraho kandi udapfa, umubiri umeze nk'umubiri uhawe ubwiza bw'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Ibi bintu byose bimeze gutyo kuri twebwe kubera iki? Kuko byose bikoraniriza hamwe kutuzanira ivyiza twebwe twese, byose bifataniriza hamwe kuzana ivyiza. Rero mubandanya mukorera umukundo wacu umwami Yesu Kristo iminsi yose y'ubuzima bwanyu, kandi mu bihe bigoye byo mu buzima mutakambire Kristo, we azobafasha. Ariko ntimwigire mwidogera Kristo, ahubwo musabe Kristo ngo atume n'ingorane zo mu buzima bwanyu zizana ivyiza kuri umunsi wo muri mwebwe. Uko niko ndabikora mu buzima bwanje, kandi n'ingorane zo mu buzima zinzanira ivyiza mu buzima bwanje, kuko Kristo arazihindukiza zikazana ivyiza. Gutyo rero muzoguma buri gihe muri ko muraronka imigisha y'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Mubandanya buri gihe mukorera Kristo, amakosa, amafuti n'ibyaha byanyu muvyaturira Kristo, mubiterere mu maraso ya Kristo, gutyo mubikugweko, gutyo muheze mube mutsindanishirijwe imbere y'Imana. Mbega bisigura iki kuba dutsindanishirijwe? No kuba tumeze nk'abatigeze bacumura mu buzima bwacu. Mbega murabona ububasha bw'amaraso ya Kristo atwoza icyaha cyose, kandi tuguma dutsindanishirijwe kuko arazimanganya icyaha, ntagitwikira ahubwo arakizimanganya, aragihanagura, n'Imana ntiyongera kubona icyaha. Kubera iki? Kuko icyo nicyo cyatumye amaraso ya Kristo aseswa, kugira ngo akureho icyaha cy'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ndetse n'urupfu rwa Yesu Kristo ni murabe rwazanye icyiza kuri twebwe, rwazanye n'icyiza kuri we nawe. Ni kubera iki rwamuzaniye icyiza kandi yarapfuye? Yaravuze ati y'agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma ari konyene. Iyo adapfa yoba yari kuri iyi si, ariko aragendagenda uhereye i Yerusalemu aca mu Burayi, agendagenda muri Aziya ntoya, mu Burayi, muri Amerika ya ruguru na Amerika Latine, mu bibanza byose ntabona umuntu n'umwe bovugana. Kubera iki? Kuko yaravuze ati y'agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma ari konyene. Yari kuguma ari wenyene, ariko araba kuri uyu mubumbe w'isi. Kandi Kristo ntagomba kuba ari wenyene, agomba kuba ari kumwe n'abana biwe bose. We ntashaka ko twebwe twopfa, ashaka ko twobaho ibihe bidashira. Kandi umwe rudende yari ashoboye gutuma urupfu rwacu rutahaba yari Yesu Kristo, we adupfiriye. Ibyaha byacu bishyizwe muri we, we yarabyishize ko araheza apfa kubw'ibyaha byacu kugira ngo twebwe dushobore kubaho, twebwe ntidutegerezwe gupfa, ahubwo kugira ngo dushobore kubaho ibihe bidashira turi kumwe nawe. Rero iyo agatete k'ingano kaguye mu ivu kagapfa, kama impeke nyinshi, no kuvuga abana benshi b'abahungu n'abakobwa b'Imana bameze nk'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafite ishusho na kameremere bya Yesu Kristo, bafise umubiri wa teofaniyo mu buringanire bwa gatandatu uhoraho, bafise n'umubiri ufadika, udapfa, utabora, uhawe ubwiza uhoraho, umeze nk'umubiri w'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Mbega ngo tuzosana Yesu Kristo? Yego cyane. Urutete rw'ingano iyo rubibwe mu ivu, hanyuma hameze igitegwa cy'ingano kikama ivyamwa, cyama ivyamwa gute? Bimeze nka rwa rutete rw'ingano rwabibwa mu ivu. Uko niko bimeze ku muntu wese, ku mwana wese w'umuhungu n'umukobwa w'Imana. Azosana Yesu Kristo afise umubiri uhoraho ufadika, uhawe ubwiza, afise n'umubiri wa teofaniya nawe nyene uhoraho.
rero murabona ingene vyose bikoraniriza hamwe kuzana ivyiza n'urupfu rwa Yesu Kristo rwatuzaniye iciza twebwe twese ku bakunda Imana. Vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya ndiko ndabashingira intahe yuko vyose bifataniriza hamwe kuzanira ivyiza abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero ntimwijane mu ngorane mwebwe nyene hanyuma ngo muvuge muti izi zizonzanira ivyiza. Ahubwo hamwe ingorane zishitse muhangane n'ivyo bibazo mu buzima bwanyu, mugerageze kuva muri izo ngorane, ariko ntimugerageze namba kwiyinjiza mu ngorane mwebwe nyene. Kandi hashitse ingorane kanaka, ingorane muhangane nazo, musenge Kristo. Kristo azobafasha kugira ngo haboneke umuti w'ikibazo, kandi kugira ngo vyose bihinduke umugisha, no kuvuga atume vyose bizana ivyiza. Atari kubera ko mwebwe mwifuza kwiyinjiza mu ngorane, ahubwo kubera ko rimwe ingorane zaduka mu buzima. Rero muzishikirize Kristo kugira ngo haboneke umuti, kandi murindirire muri Kristo. Murindire ko Kristo atuma vyose bizana ivyiza, atume izo ngorane zizana ivyiza. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindugwe. Abasigaye gushika bahamagagwe begeranywe, gutyo huzure umubiri w'ibanga wa Kristo. Abapfiriye muri Kristo nabo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe duhindugwe twese tujane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen.